hari ikintu kirakubabaza mu buzima bw'iwawe. Hari byinshi bavuze ati umu Apôtre batari kumwe no bahukanye n'umugore bigenda gute kugira ngo ashobore kuvuga ubutumwa bw'ingo n'imiryango. Bon, uvuze ikintu cizo rigenda gute ashobora natanga kuvuga ubutumwa tutari kumwe. Akwe nibisigura yuko kuvuga ubutumwa ntivyavuye kuri we. Hanyuma mu vyambabaje cyane ni kubera ko justement c'est une erreur. En fait ni ikintu kitoroshe gutora umuntu uziko muzobana neza hanyuma ntibikunde. Ariko twibaza inyuma yaho ko biko biragenda neza kuko umva Imana yaturemiye abantu babiri. C'est pas obligatoire. Apôtre Paul ntiyarafise umugore, hariho iyo mwami Yesu nyene umugore yarafise. Nibisigura yuko gusa nikora ni ya mentalité dufise yuko pour réussir tu as besoin d'une femme ou d'un homme. Kabantu nukudatahura. Premier magenda kunda kubwira abantu kubera iki bifuza ko ndamuca bobo bataraca les professeurs bakijijwe bigisha yuko umuntu yavuye mu nguge. Normalement wigisha ko umuntu yavuye mu nguge niyo munyavyaha wa mbere bari bakwiye kwirukana. Canke ya des pasteurs bakora muri Brahudi, hanyuma Brahudi novuga yuko usanga bajeje ikinyobwa gisembuye kiboretse. Ya rumva yes hari abagabo bakorayo batanga ivyiyumviro. Hariho n'abagirana, hariho n'ubashira gusanga ajijwe kuguta kumviriza ko bien sûr hariho même des pasteurs bafise ama entreprise ya impression b'imprima ama marché ya Brahudi ko badaca banka kuyakora. Hamere nk'aba jeune bandi baca mu mutwe 30 millions n'amahera ya mbere make aba n'amahera ya mbere make utarayakora ko bon ya urumva rero ngerageza kumufasha kumubwira ati no ntuce mu mutwe bikuja you know ugasangiye mu bakobwa nkuko utari wateguye nkuko usanga wibaza ko ufite 3 milliards 30 millions yo mu Burundi 30 millions kuri jewe no fata kari nka 3 millions. Yes, bakunze wa Open Mic. My name is Patrick, kumwe n'umukozi w'Imana. Mwitwa bande? Nitwa Apôtre Ferdinand NIYIBIZI. Apôtre Ferdinand ninde, ameze gute, umusore canke arubatse muri rusange? Bon, Apôtre Ferdinand, umukozi w'Imana, yatangiye gukora Imana kuva ari muto, afise autour de 15 ans. Nkamaze imyaka myinshi ndiko ndakorera Imana, hanyuma harageze igihe ndubaka nk'ije 30 ans. Bon eko nivyo hariho vision ufise uvuga ati ndanifuza kugera kuri kino kintu nuno munsi ndacacifuza canke nimba warakigeze kuvuga ati naragishize no sinavuga ko ndagishikako kora mu bisanzwe vision kenshi Imana igera iguha ikintu ushobora guheza ukiri kwisi iguha ikintu tellement kiri big ku buryo uwo nyene giteza kurengera n'igihugu kimwe canke ibihugu bibiri. Hariho mu jeune umwe ariko gutsinda primusic asinga mu rusengero rwawe Destin. Yaravuze amajambo menshi avuga ati gutsinda ihiganwa wakoresheje indirimbo z'isi bitakariza atari mpimbaza-Mana. Umuvyeyi wiwe mu rusengero mu jambo ry'Imana yavyakiriye gute? Vyari bimeze gute ziya kumenya? Nibaza ko abantu nukudatahura. Premier magenda kunda kubwira abantu kubera iki bifuza ko ndamuca bobo bataraca les professeurs bakijijwe bigisha yuko umuntu yavuye mu nguge. Normalement wigisha ko umuntu yavuye mu nguge niyo munyavyaha wa mbere bari bakwiye kwirukana. Canke ya des pasteurs bakora muri Brahudi, hanyuma Brahudi novuga yuko usanga bajeje ikinyobwa gisembuye kiboretse. Ya rumva yes hari abagabo bakorayo batanga ivyiyumviro. Hariho n'abagirana, hariho n'ubashira gusanga ajijwe kuguta kumviriza ko bien sûr hariho même des pasteurs bafise ama entreprise ya impression b'imprima ama marché ya Brahudi ko badaca banka kuyakora. Les pancartes ziri mu gisagara ugasanga zose zimprimiye na imprimerie y'umukizwa kuri ako kantu ntidushaka gutaha. Donc no kuvuga ko natahuye neza hari les pasteurs baza kuca tous ces jeunes là canke abandi bakizwa babigwanya ugasanga si kubera ko uwo mu jeune yagiye guparticipa ni juste ko harimo jalousie harimo inzigo yo kutabona undi muntu ariko aratera imbere. Muga kuri jewe sinarungitswe mu ijuru narungitswe mu isi hanyuma mu isi niho nkorera niho Yesu yandungitse hanyuma le jeune naramwigishije naramufitiye confiance yaragiye
aratsindira ry'amafaranga peut-être ajya 30 millions undi yaguciye atwara kuyakoresha ibindi mugabo yarayatoye ariko arasohora indirimbo wibuka neza twe tuzi kazomera nka matabaro pasi ntibikunda urazi gituma bidakunda kubera ntafise umupasteur nko matabaro yarafise ego afise umupasteur hari different ufite ntivyari bitanguye urya mwanya haraheze imyaka myinshi Destin benshi batari bamuzi mugaje Destin namutoye ntamurihira inzu na mugaburira na no kuvuga ko nari nshaka yuko atera imbere ko nemaze ko nakafise talent nini ishobora gushika kure hanyuma n'icifuzo cyane d'ailleurs ntaranagishikako ko nifuza kashika kure gusumba hajya parce que vraiment n'umujene afise talent iteye ubwoba mu bwami hanyuma narabise nasenze Imana ndavuga nti uyu mujene est-ce que no muri kura kagenda muri primusic hanyuma nduva muri jewe ntangorana uwe nyene bwa mbere yarafise ubwoba ko yaravuga ati ninagenda bazo kuvuga nabi ndavuga ati no nutinye je ko bamvuga nabi kugira wewe weshuwe mu buzima arizi genda hari ikintu kirakubabaza mu buzima bw'iwawe nibimaze kumbabaza kimwe cyonyane bimaze kumbabaza ni byinshi ndamaze kubabazwa it's hard ni byinshi cyane bimaze kumbabaza so hari byinshi bavuze ati umu Apôtre batari kumwe bahukanye n'umugore bigenda gute kugira ngo ashobore kuvuga ubutumwa bw'ingo n'imiryango bon uvuze ikintu cyiza bigenda gute ashobora natanga kuvuga ubutumwa tutari kumwe nibisigura yuko kuvuga ubutumwa ntivyavuye kuri we no hanyuma mu vyambabaje cyane ni kubera ko justement c'est une erreur en fait ni ikintu kitoroshe gutora umuntu uziko muzobana neza hanyuma ntibikunde gusa abarundi rero barakwiye kumenya yuko birashobora ko bidakunda muga kubera ko justement ya problème abandi dufise yo kwitaho ivy'abandi n'ivyo bacu bitunaniye bisigure ko Apôtre hariho abantu kwa kuno vuga ati je ndi pasteur ndi Apôtre canke hari cyo njejwe mu gihugu ugasanga babayeho nabi n'umugore bigatinya ko basenyura ko baca bamuraba nabi donc hari abantu en fait niyo ngorane ya mbere dufise nibaza ko dufise mu gihugu cacu ibi bivanye na culture dufise itariyo abantu benshi hagiye uzumva umugore bamwishe ukaza wumva umugabo yapfuye baravyumva hariho denyema umugabo basanze banigiye mu nzu bamumanitse donc ugasanga bimaze imyaka myinshi mugabo baratinye kuvana abantu bakwiye gutara yuko Yesu nyine yavuze mu ijuru nta mugabo n'umugore bazobaye donc ivya mariage bizoherera hano hariho ibintu bigenda gushika muri eternité hariho n'ibindi bitagenda gushika muri eternité donc hako rero uri umugore upfa ukicwa ngo kubera ko bakubwiye yuko muvanye uzocuja mu muriro please uzocuvuga ko jerije nabikubari hanyuma abarije nzohanwa imbere y'umwami Yesu yego ko nibaza ko ubuzima bwawe buri précieux gusumba ikindi kintu cyose ariko twibaza inyuma yaho ko biko biragenda neza kuko umva Imana yaturemiye abantu babiri c'est pas obligatoire Apôtre Ferdinand yarafise umugore hariho iyo mwami Yesu nyene umugore yarafise nibisigura yuko gusa nikora ni ya mentalité dufise yuko pour réussir tu as besoin d'une femme ou d'un homme naco gituma ingo zicazanga kubera iki kubera ntituzi yuko Imana ntiyahuje abantu babiri badakwiye twama twimvira ngo umwe n'igice canje amaze kuba igice cawe kibi ingorane novuga Imana ishaka umuntu umwe ari épanoui n'uwundi ari épanoui donc ntukeneye umuntu no mu ubeho unezerewe n'ubundi ntakene umuntu n'umugore abeho nezerewe Imana ishaka abantu babiri banezerewe abari wababana bahuje 100% voilà ndikuvuga wowe ubunezerewe n'uwo mubana abanezerewe ntaze kurondera umunezero kuri wewe nawe nturondera umunezero kuri we ikibi ingorane ndikuvuga umwe acashaka kujya uwundi nawe ngo ajya uwundi ni kibazo ndavuga utanezereje cambabara kwereka ni dio bijeske ukunezereza no wateza umwe sizo kuja muri position ayumva ko keneye guhereza mugenzi we je nkumva nkeneye ko ubaho neza unezerewe nawe kumva ukeneye kumbaho neza nezerewe c'est ça so niki wobwira abantu muri rusange nagira mvuga abakozi ngo abakristo abantu muri rusange abarundi cyangwa abandi bantu ku kintu cy'ijambo ry'Imana cyane ikintu nobwira abantu muri rusange nuko premièrement bomenya yuko Kristo ni muzima kubera jewe natangiye gukorera Imana Yesu Kristo amaze kungendera donc muri au cours de mon ministère Yesu yangendeye plus de 4 fois ndamubona gutya physically niko vuga ko he is real gusa rero abantu benshi ntibazi ko ari muzima bazi ko ari réel naco gituma babishiramo ingorane nyinshi ari no vuga ko ari ico abantu bamwizere nkuko ari real kandi abantu babwire yuko
Yesu sumurongozi w'idini na rimwe ya sumurongozi wa katolika wa poroti wa Islam kuko Yesu wenyine ntiyari umukristo hanyuma navuga ko Moise ntiyari umukristo n'abandi bose ntibari abakristo donc sinumva impamvu kuva ryari le christianisme yahindutse ni religion donc niyo hari kibazo ahanini uno munsi abantu bashira imbere religion gusumba Imana hanyuma Imana ni rukundo ikunda abantu bose amakobwa uyumva gute ipendo sound iri wawe Destin ari wawe cyane abaririmbyi Nimba zamana no en fait ntibari wanje they are product of my work ni product y'igikorwa nkora bari produit gikorwa nkora bari produit niho bavukira niho bakurira nabo rero n'abandi nibakore hanyuma bahagurutse c'est tout nakindi no kuvuga rero ndanezerewe kubona ariho bari ndanezerewe ndabakunda kandi muturindire burya nyene ntituratangura gukora tubiriko nabaririmbyi nanje ndaririmba ndimba kuva kera ko urimba kuva kera depuis longtemps urusengero rwanyu ni ndafise n'indirimbo nasohoye sinzi gusa ko murazibona barashaka kubatumirira ndafise indirimbo nasohoye barashaka kubatumirira kuri YouTube canke page ya Facebook canke ego barashaka kugenda hariyo indirimbo ya mbere maze gusohora actually zibiri ya mbere kuri page officielle ya Spirit Garden for Revival Ministries hanyuma iyindi nayo iri kuri page yanje iriko yonyene mugabo ndiko ndakora indi clip iriko yonyene yitwa Apôtre Ferdinand NIYIBIZI twibaze kutazosa kutunyoteza no kama ugomba gusohora indirimbo nyinshi ubunye shaka gusohora nyinshi bashaka gutusha gatoyi ko basohoye bon hariho iyo nasohoye muri style ya Afrobeat hariho nini nasohoye y'Ikiswahili yariyo yose bica bincanga nzokugendera umunsi Yesu ameniokoa amenipa utulivu kwake ninaona raha minataka kumusifu haleluya 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 tarada haleluya 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 so ndagushimire cyane kiganiro open mic ndagushimire cyane Apôtre thank you murakoze cyane ndabashimiye ko mwantumiye yego merci